ndagusobanurira. Ariko niri vraiment ntizi. Nubifata ko bitari niri. Ni kuri nta bintu byataye nakunda kuraga. Niko namufasha gusa bisanzwe. Nora nta kintu kimwe usigurira ndakumva. Hasigaye hageze aho uje mu cyumba kwa papa na mama kurondera yiki. Ni mukuru. Ni kuri nta kintu cyataye nakunda kuraga. Ko kumufasha bisanzwe gukora kubwiye. Nubwo ko ari kumufasha. Ariko ubwo kuri umukozi wo mu nzu wewe. Mwemere kwinjira mu cyumba cya papa na mama. Nta burenganzira ufite. Wabure kana mu telefone papa. Nedi. Ndagusabye ntubikore. Hamo telefone papa wawe. Uzatuma boss nshavurira. Kandi naho ndi muryango ntubona ko kujamo. Okay, ugomba bikore papa wawe acinyirukana. Wibaza ko je nucambo wande. Nucanja henye. Kuko ngahe wanyu niho hantu honyine mbandi nkumva mfise amahoro. Ndabigusabye. Sinifuza gusubira mu buzima nabayemo. Ari ikintu kimwe ntigeze ndakubwiranira. Je sinigeze mva ruguru nkuko ndabibabarira. Abari kubakinisha. Ni kubera ko gusa abantu bose bibaza ngo umukozi wo mu nzu aba yavuye ruguru. Nabaye ubuzima bwawe kugira ngo ushike ngaho. Kandi sinifuza kusubiraho. Tena kuri ni Bujumbura. Nkora mfise papa na mama. Ariko nkabona papa nyana. Ndibuka ku munsi umwe nari mvuye ku ishuri. Cyasanga papa na mama ariko barashwana. Je byandambiye. Nta mpamvu nimwe shobora komeza kubana nawe utambyarira. Nabikubwiye kenshi wanga kuntahura. Ugira uve muri ino nzu narujya gwana gwawe batoraguye. Uribaza yuko ari je ntakeneye kukuvyarira. Urarabuka ugasanga ko ari je ntakwiye kwitwa mama. Ubaza ko ari je ntabikeneye. Naje nkeneye kwitwa mama. Buri munsi ukumbwira ngo simvyara. Umeze nk'umuntu afashe imbugita ariko arayicumita mu gisebe. Nende je kwitwa mama ndakwingiza. Komeza wihangana. Imana izoduha umwana. Ikindi kandi shaka kugusaba. Ndakwinginze. Norasque n'umwana mutatazi cari karazira. Gabanya kumufata nabi. Uretse no kuba utamuvyaye ariko nawe n'umwana nk'abandi. Nta musi n'umwe rujya rwana nzigira narufata nk'umwana wanje je. Ubukeneza kuba uruzanye ndakwangira. Hagize aho kwihangana kwanje je guhera. Ndakwinginze umwana we mutahanze. Rabindi uri kurakora mu maso umwana muto nk'uyu. Uyu mwana n'umwana muto. Umurungi kamwibarabara je kwande. Pano nije namuretse gushika ngani. Akana gatoraguye kwibarabara. Nta babyeyi gafise nikagira papa nikagira mama. Kigiye kwambara pampers ngaha. Ushaka kagende. Ibintu byose wakoze byo bibaye impfa gusa. Ushaka rungike mwibarabara kaje kwande. Ndakwinginze. Nora, ihangana muzi papa ukuntu ameze. Je ndahari kandi ndagukunda. Si nta kintu kimwe kizaho kubaho nyahari. Kuva ico gihe niho haje kuba ikintu cyatumye ubonita nka mama wanje, cyatumye nyanka ubuzima bwiwe bwose, bituma nja kuba kure yiwe. Nubahari ndibaza katazo kwigera mbabarire. Tabizi cyane acanshavuriye. Ikintu nyabakinora. Naje kwicira papa wanje. N'amaboko yanje abiri. Sa?
gusa sinabikoze ndabishaka. Tweko turashana bisanzwe. Papa. Nibiki? Ntavya papa nga. Abaye iki papa? Narushe kandi narambiwe. Nti ndakugize ikintu ko. Twarakureze wakuze. Harageze aho uja kwibako. Nanco gihe cyawe kumenya iyo uca. Papa je nawe ndi muryango ufise. Nakuze mbona wewe na mama ari mu mundeze. Wewe na mama ni mu muryango ufise. Na wundi muntu ufise no jako. Ushaka kumva ngaha nchimbo wande. Okay, mbiri ushaka ngende hama ndagende. Umbiriza, iyo mwahurewe na mama wawe, wowe wita nyoko. Niyo muzohurira. Okay papa. Ushaka ngende. Abo navuze ati mvira mu nzu. Navyo wumva? Okay papa. Sawa ntacu ndavyemeye. Ariko basi ndiyanze kugenda mama niyaza. Ati umusezere mama wawe. Navuze ati yuko iyo yagutoye. Nabikubwiye ko je ntashe kuva ngaha musezere. Rimwe kabiri. Basoye mvira mu nzu. Papa nukuri ndetse no vanga mama musezere. Mvira mu nzu. 1 2 Mvira mu nzu. Papa je simva ngaha. Mvira mu nzu. Nukuri simva ngaha ndaramutse. Soka. Papa ushaka ngende navyemeye. Irindira mama ndamusezere hama ngende. Urasohoka hano sohoka. Papa cyutumva niki kinakubwiye irindira mama aze ndamusezere hama ngende. Sohoka. Nukuri sisohoka. Sohoka. Papa sisohoka nukuri. Ngo? Sisohoka. Irindira mama aze hama ndamusezere. Nakweti sohoka. Mvira mu. Sohoka. Je sisohoka nukuri. Sohoka. Je sisohoka. Mama yagomba kunyiruka ndamubwira ndi ndenda gusezere asukubira musukubira camera gutya Nora ugira imana ntabe yapfuye Chérie nkuko bisanzwe bimeze kubura umuntu ukunda mama yaje gufata ingingo yo kunyanka aranyanka bihagije aranyanka pepe aza no gufata ingingo ubona ko nyene neza yatakaje ubwenge atakimeze neza arondera nyine ushaka kumfungisha Nora nagukunda ariko umugabo wanje namukunda kurusha ndabizi wa mwanka ariko sinumvisha ko uwo mwanka gushika wumva ko womwica nurambabaje cane ndakwase ndakwanga ubuzima bwanje bwose mama mbabarira ndagusavye mbabarira uwo buzi nidoze amata zagweremo kugira ushobore gukura wewe waba uzi ingene so yemeye agatubika umukanda munda kugira ngo bikunde gufungura uzi ingene yagwanye kugira ngo
ungana uko arakurenze urakuze ubaye umugabo none umuhemvye kumwica mama kuri mbabarira sinabikoze ndabishaka ntwabikoze ubishaka none ujya ni papa wawe yarakurenze ni gute wowe warose ingufu zo kurwana nawe nimba wari uzi ko utashaka kumwica ntanguye gutahura neza umugabo wanjye ico yari yaranse kuva kera hose ambuza kukuzana ngaha yari yarabonye ko bizorangira umwishe bikarangira ungize umupfakazi mama ndagusabye imbabarire nivyo zarashitse ariko papa namukunda kandi nawe wari ubizi ndakura mbabarira mama ndakwanga wamwicanyiwe nta kindi kintu ukwiriye atari ukwishura ibyo wakoze alo ni kuri polisi guhunga nje mu barabara nakuze ubutsi butandukanye ntarayo gusa kenshi ndara mu barabara nta kanivu nimwe ntarayemo mu nyuma naza guhura n'undi muryango nkunda ariwe mabuja na boss hamwe na wewe nta wundi muryango n'umwe mfise atari mwebwe mugihe rero namwe nubabura ntiwambaye iruhande ntojahe shanura ni ukuri bihangara ndumva waciye mu bintu bikomeye cyane gusa wirinde ntuzasubire gukora irindi kosa ngo wisange mu barabara kandi wihangane arakoze cyane ne sawa Iyi fagitire iri muraziriha iyi ntara washyuye umunsi abantu ntakuzitunganya zose kuko turi mu madeni ntidushobora kubona ingene tuba turakora ni byiza ko amafagitire yose muza murapera kugira ngo market ntibeho iri mu madeni ama ni byiza ko muza murarangura ibintu byose bikwiye kuko nk'ubu ari amatajere nta bintu biriyo kandi si byiza ko umukiriya aza akagira ikintu abura ibyo byose agasanga bihari murasa isikini urashaka kunereka we guma utunganya ibintu reka ndamusereve nta kibazo ndabazanira iyi ni ibihumbi bitatu yego sawa tubabare neza ko mwayakira ariko ishyirwa hasi uko niko mutanga ibintu oya siko dusanzwe tubikora gusa birashitse mutubabarire reka iyi tuyitore tuje kuyita mugabo cyo tubazanira iyindi sivyo mutubabarire kabisa ntizosubira ntashaka kuzana iyindi mutubabarire sivyo mwakire
ubonye sawa hama kuba twakoze amakosa ikagwa hasi nubwo muto turi ntacu mugende none sinakatire Pare sana boss. Nihangane. Ndamaramaye imbere Oya twe tubyamamo bisanzwe. Ubwo remwe nibyo mwamamo. Reka duhora n'ingorane nyinshi. Nanje nigize umuntu watari ngo nzi gusereva ko. Meze neza iyo umuntu yarakuzanye ninde mama nta birenze n'umuntu yambaye akalift nega nahindeye ko umushoferi aza kumara ndabura nari muzi ko imodoka yacu igwaye n'ubu iracari muri garage mama je ntavyo nanizi ntakundi none ugiye aya masaha nari amaze iminsi ariko namfasha nyene akademashe kugira ngo yakumumera neza sawa ngenda kuri nimenyeje ndarusha ndagiye kuryama Ndakuzana akaji. Ego. Jakoi. Ego. Karibu. Bigenze kutugira yumvira kunzanira je. Nayibonye ndabibona yuko unyotewe. Wabonye gute? Biraboneka gusa ko unyotewe. Birashoboka ko nayinyotewe sindabizi neza. Ariko biraboneka mwana. Okay. Mbega kuguru. Ubu ni sawa? Okiru. Tugende urakora ashobora kwibuka. Reka je ndiruka ndigegere. Nawe usanda cyane. Yandika. Mbega kwaje. Wowe genda uri yabaye je mu joro arayumvise. Reka. Ijya duru byari birenze. Mabuje hariho abana bakunda. Yari umuhungu n'umukobwa bariko barashwana. Umva ngo nyamungu yafashe nyamukobwa ariko yamuciye inyuma. Yamufashe yamuciyemo. Yamufashe ngo yamufatanye ngo abandi bahungu. Baragwanye ngo mwibarabara abantu baruzura. Yo, birabaje. Abantu umuhungu byaboneka yuko yakunda cyane umukobwa gusumba uko umukobwa yamukunda. Kandi yari yashavuye cyane. Gusa mu rukundo niko bimera. Abaho igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara. Kandi wowe nta musi n'umwe ndakubona na umukobwa aje gukuraho. Sindana kubona no musi wose no kuri telefone muvuga ati ujya muntu arafise ikintu ahisha cyangwa arafise umuntu baba bari kumwe. Mabuje jewe byo bakobwa kugenda bukebuke none yuko sindaronka amafaranga ndacyari ko ndarondera. Ariko kandi ndagomba yuko umukobwa tuzokundana nzomukunda byukuri. Singomba gutesha umwanya w'abandi. Ubu sigura umukobwa wabwira ko ukunda umubesha. Ariko sindabona umuntu ukunda. Ariko abaye habaye. Ndamukunda. Gusanzwe uzokunda ko afite amafaranga umaze kurondera amafaranga uzobona no kwemerwa gukunda. Oya? Ndashaka gushika nka muronko nkunda. Kandi ndamurose. Azobatomboye. Ko urukundo mfise ruri ahantu mu ikarato. Nzora umurunda ko gose. Buzuri ikarato gute? Kuduye numva mabuje urukundo rwinshi. Nzuba bumurundeko. Urukundo rwinshi ruza bivanye no mwahuye aho. Manda bisengera ndazinzo muronko. Mani nzobikora. Naro nk'umukobwa mabuje. Nzomuyoke. Ndamuterure. Ndabwembereze. Ariko kandi nta namwe nzomutwara. Hari iwacu hari ahantu bita ku mashuri. Nzomutwara ndamwotse, ndamuterure. We baramaze kubembereza mabuje. Sindavyibuka. Ntivyibuka? Ntivyabaye rero? Sindi. Polisani. Gusa Joey wanje. Nimba nzomwita Obama. Nimba nzomwita ujya mu president wo mu Bushinwa wavuze yitwa gute? Yingi yangu changa. Yangi chongira motsi. President wo mu Bushinwa. Isko yangi. Afise n'agacupe rero.
afise agacumu Nyondi. kirazira yuko wimoshe iyo nyimosho yiwe yo reka Nawe rero umugore wawe azari yanga icumbi. kirazira gukora Karibu. Burya rero uhatswe no kutahansanga kubera ko nari mvuye muri wa mukino wanje wa basket. Mvuye muri basket nca muri gym. Aha nyine usanga rero nkishika nanje utaramanga mbenda nkutuzi ko narindushe. Byiza cyane. Azi haga sport gakunda. Kananje ga sport nanje ndakemera cyane. Ni kamwe mu bituma amagara y'umuntu amera neza. Ariko hambavu y'ibyo hari ikintu cyari kinzanye kandi cyihutirwa cyane. Ikijanye na ya soko doruka kuronka. Bari bantumye kontra. Ya kontra. Sinzi ko waraje kuyandika. Urazi rero. Ijya kontra sinigeze ndanayandika. Mbere nace ndavyibagira. Kubera ko ejo nagize akazi keshi nari muri controle ya alimentation, urazi komisa alimentation meshi. Rero ku munsi w'ejo wose nta mwanya nigeze ndonka nararushe naravyibagiye kabisa. Ariko boss. Ariko ibintu tumaranye iminsi ibiri. Uzi neza ko rya soko twe turose gere soko rikomeye cyane kandi ririmo amafaranga menshi. Nukuri Eric. Na Jesse numva ko navyibagiye. Nubwo mvuga ukavyanga. Warukuye umuntu aba hafi yawe kugira ngo ashobore gufasha kugera ubutunzi bwawe nawe anakube hafi. Ikindi naco urakeneye umugore kandi n'imyaka urayifise. Taba ntacubuze amafaranga urayafise ndetse buri kimwe cyose uragifise kuko impanuka ziba kwishi ejo ushoboye kwitaba Imana ibintu byawe bikabura ubisigarana. Ndijya ko nambwiye ko atanuko gukomoka ko ahari. Ibyo mbwira ndavyumva kandi birakenewe cyane. Ariko Eric narakubwiye ko nigeze guhemukirwa n'umuntu w'umukobwa kandi mpumukirwa n'umuntu nkunda cyane. Ari niyo mpamvu kugeza kuri no saha byongora kwizera zina mukobwa wari we wese. Sawa ibyo ndavyumva kuko guhemukirwa bibaho. Ariko ivyo ntibituma ducika intege. Ahubwo bigomba gutuma dukomera kugira ngo ikosa twaciyemo ubwa mbere tuzokongera kandi kuri cyamo. So sigara byumvira ko ivyo ndakubari kandi bikunze unategure vuba ijya kontra kukira kintu cyane. Cyangwa mangende ndibaza hejo iba yabonetse byabari byiza cyane gusomba. Okay. Sawa kandi merci. Kuganira nziza. Okay. Sawa. Hano ndasanze hugata mu numwe hari Aline ari Aline nyene ibyiwe ni birebire sha iwe ni birebire n'ukuri Aline
Aline rero inyuma yo gufungwa kwawe Aline mu nyuma yarabyaye umwana wawe hanyuma amaze kubyara umwana wawe ubuzima bwaramwankiye ubuzima buranka burasubira buranka biramunanira ingene abangaha kuva ico gihe nta makuru yiwe isana aka kanya no kubwira ngo ndafise sinzi n'irengerero giye kubishwe nta wongeye kumukubita ijisho. Ndakubaze bivuze ko yana ndamusigiye yaje kwivyara neza sha igenda nyene ni kuri Imana yarabikoze arabyara mugo nyuma yo kuvyara niho ubuzima bwange bivuze rero ubu ni papa w'umwana uri papa ndakeneye w'umwana kubona umwana wanje. Mbega Aline n'umwana wanje boba baherereye hehe? Mbehoho boba bakiri bazima? Nubwo mvuga ukavyanga warukuye umuntu aba hafi yawe kugira ngo ashobore gufasha kugera ubutunzi bwawe nawe anakube hafi. Ikindi naco urakeneye umugore kandi n'imyaka urayifise. Allo? Ni Abeli muvugana. Mwahora kuri basket. Abeli gute? Imbabazi kwanza kuba ndabatelefone bwije. Numvise no kuvugisha nkamenya ukomerewe. Yego sha. Ni kuri je meze neza ndashima Imana. Namwe nizere ko meze neza. Nanje ni sawa. Uretse ko kuva nakubona amaso yanje aguma kunyishuza nukuri ndakwinginze usunonderera akanya kugira ngo rihidene ry'amaso yanje zobukoze. Nta kibazo turashaka kubonana ntaco bitwaye. Murakoze kubinyemerera. Mugira ijoro ryiza rero ndeke kubagora. Okay. Namwe murakoze cane. Jambo wale ndio wagiye kukara.
Oya nta kibazo ahubwo suri je nibagiye kudodora shite ninjira hama ndafise inama ngira njemo mu kanya nenze nimuzugire ngororere ko abiri hutirwa sishaka gucego sawa nani maze gushaka gutambuka yo yana kibazo ndiko ndoroherwa ahubwo kumengura kwaye umeze neza oye ndikwerangira nimve muri dushe ningize ubwoba nenze kumengura kwaye umeze neza hama shaka gufungura igitoki no musi mw'ijoro sawa nashaka kuja kw'isoko urabona ko baronka hano kuri udutumbutumbu ushira mu gitoki hama utegura ndagusanga bimeze neza washitse misorori ndagushaka mfungura sawa ndabikora ndabikora sawa kazi keza rero neri kubera ugiye mama ntiza kubirego kubera ngiye kura mu ntengenzi impamvu abo ndabibona merci gusa uyaranje uze gutaha kare wicunge yaranje ndanyaruka cyane mama yego I love you Chambere chombanje gushimira wemeye guheba ibyawe byose wari urimo ukemera kuza ngango tubonane ndazi ko ari byinshi wari kuri kurakora ariko wemeye guheba uwo mwanya uravuga ati reka ndamwitabe ndabigushimiye cyane yego kandi nkuko tumaze iminsi tubiyaga nibaza ko kuri telefone narakubwiye yuko ndagukunda maze kukubwira amajambo menshi y'urukundo yarakubwiye ko kuva umunsi wa mbere ndakubonye wankoze ku mutima wanje burya namanibuka umunsi wa mbere usanga muri supermarket yanje ukabwira umukozi wanje washore kugusereva ice cream acamvuga ati je reka ndagusereve burya bintu ntivyabaye kubusa gusa impamvu burya vyabaye nuvuga ko amaso yanje nibwo bwa mbere kuva yatangura kubona yarabonye umuntu mwiza nka wewe naraniyumviriye ati muri ino si haraba abakobwa beza nkabo rero mbona usabye ngo bagusereve canumva no guhakeya yo kugusereva ariko kubera kumva canke kubona mpuye n'umuntu adasanzwe niyo mpamvu najugumiye bikananira no gusereva ice cream ikagwa hasi bijya byose gwara urukundo sinanzi ko ari umuntu mwiza nk'uyu rero kuri no munsi niwo munsi kugira ngo ndakugaragarize urukundo ndagukunda nona injira haruguruye kuguru kuranyishe gira buhoro isonga kuguru ko kurangi buhoro buhoro byagenze gute imisonga mu kuguru okay
mabuja nizere ko ibintu ndiko ndakeka atari byo ushaka kuko nyimba ari byo ushaka ntibikunda kubera ikirere bidashobora gukunda mabuja wenda kubaha uri nka mama wanje ivyo nuko ashaka nivyo ukunda nurareka kwigira umwana igikenewe nawe urakibona nivyo nakuze ariko mabuja ndakubaha databuja ndamwubaha kandi urazi ico umaze ku buzima bwanje Nora urabikora kandi muri no mwanya sishaka gufata nka mabuja fata nk'umuntu asanzwe kuri wewe kuri je navyo nkora sishoboye ubu harageze aho mvuga ukavuga sibyo harageze aho ndagusaba ikintu ukabyanga abantu mwibagaya n'ingoga ibuka iyo nagukuye mu buzima bwo kwiba kandi mbona ukiri mutonya ufise ingufu zo kurondera uracari muto ugiye guhiga akazi ukaronka kandi ugakora ukaronka ikikurasiyona mawe je ntabwo ndi umusoma ni kubera gusa isi yanyase sifise imbere n'inyuma simfise abavyeyi nta muryango mfise simfise umuryango sifise inshuti n'imwe niyo ngerageje gusaba akazi abantu baca banyirukana abantu bose baranya iyo nseze ntirirwa nicaye nkaseka nkabura umuntu n'umwe afasha kenshi ndarubusa n'ubu ubone iyo mbatana n'ivyo maze iminsi 3 ntafungura nayo ngomba ndabiko nubigurisha basi mfume nkuramo narasiyo y'uyu munsi isi ni nkuko yamaze kunyicarako simfise ico nokora ntabwo ndi umusema mu buzima busanzwe n'ubuzima gusa bubitere genda kuri ko abantu beza bakibaho genda gutwara muhiri wanje nza gukorera buri kimwe nzoshobozwa n'umuhoraho icyo nazo mfite cyinshi nzokwiye ariko unsezeranya ko ibi bintu ndakubonyemo nazosubira kubikubonamo ko ntazobona n'ukuri ntazobona n'ukuri ndabigusezeranya n'ukuri kandi murakoze cyane murakoze n'ukuri mbaye kamubiri cyane ndagusubitsa hajyana gukoye ibyo ushaka uraza kubikora byanga byakunda cyangwa ndagusubitsa iyo nagukoye mbiza ibyo bahiro byihoze mabuja byihoze ubu nta mabuja harimo ikintu cumba sibyo urusha umutima urusha n'ubwenge urushina kigoye kirimo rero tudatevye nkuko nabikubwiye jewe naragukunze cyane ntakubeshe kuva ndakubonye nabonye ari wewe rubavu rwanje narabuze niwe rubavu rwanje kandi ndipfuza kuva kuri uno munsi nawe umenye nati ndabonye aho naje mva mu rubavu naje nturutsemwo nahabonye ari hiwanje nzonezerwa cyane Nora tuvuye no muri dushe jewe mama hari ikintu nashaka tuganira nashaka bino bintu biguma mu mitwe bw'abiri ntihagire undi muntu azobimenya ngira ko ndanagushimira kandi nizere ko bidahereye hano ushatse kuvuga bisigura nyine
ibintu wankoreye kigaye cya mbere ndabibonye mu buzima bwanje rero nifuza ko n'ikindi gihe nagukenera uzoba uhari ku bwanje. Okay. Ntushobora kunyemerera nkagenda? Nta kibazo.